nous avions constaté qu'il y a une pauvreté, un sous-emploi et manque d'opportunités, spécialement pour les jeunes. Il n'y a pas d'opportunités dans l'agriculture, pas d'opportunités pour les jeunes qui représentent 60% de la population burundaise, qui sont alors instrumentalisés. Ngo abarundi baciye mu bintu byinshi kandi by'ingorane nico gituma rero ngo nubu abikomere bikiri byinshi ibi rero mugabo ngo birashobora kuvugwa aha ngo ni mu gihe ubutungane buba bukora neza cyane bwabutunganiriza bose ibi rero ni bimwe mu byashikirijwe na Musenyeri George Bizimana ajejwe rero igisata cy'ubutungane hamwe n'amahoro reka rero twumvirize ko hari n'ibindi bitari bike yashikirije guhera mwaka wa 2017 hariho programme yitwa BBB Building Bridges mu Burundi kubaka ibiraro mu Burundi umugambi rero twawufashijwemo n'igihugu ca Pays-Bas n'abaduhaye imfashanyo hanyuma iyo mfashanyo yinjirwamwo n'ishirahamwe novuga ishirahamwe ihuriro urunani rw'amashirahamwe ane kugira ngo turabe ingene twoterera kugira ngo ubutungane butsimbatare mu Burundi ibintu biriko birateye imbere niko novuga bwa impingira cyari ndende kubera yuko twaciye mu bintu bigoye byinshi abarundi benshi bafite ibikomere rero ibyo bikomere rero nibyo bikeneye kuvugwa mugabo bizovugwa ari uko nyene ubutungane bubandanye butsimbatara ko igihe cyose abakarenganyo umuntu akarenganywa ikomere gica cimburuka kuruta none rero novuga yuko hariho byinshi biriko biratera bija imbere intambwe iboneka iriko iraboneka nyene mugabo hariho byinshi tarashikako na cyane cyane bijanye no gusubiza hamwe none rero ncamboneraho mbere no gushimira abaduterereye bakatuba hafi kugira ngo ibyo bintu bishoboke ntitwashoboye iyo programme ntiyashoboye gukwira makomine yose twaronse agafashanyo kagera ibyoshobora gufasha ama province makeyi twizigiye yuko kumbure mu misi za turonse agafashanyo kandi tuboshobora kubikwiza n'ahandi none muravuze ngo intambira cyari ndende ariko baradukurikira mu tubwira ico kibuze mubona kibuze nico mwambwiye gukora muri iyi ntambwe ikurikira kugira ngo abarundi byo kuri banywane basubirane gatera ikibuze nta murundi atakize ikibuze nuko hariho benshi bagitwaye intuntu ku mutima batarakira mugabo kandi hariho abantu benshi mu mutwe wabo bavuga bati nakambirizwa kumwihora byanka bikunze hakiri rero ako kantu mutamwumva yuko intambwe ikiri ndende ariko buke turazi yuko turibaza yuko bizoza biratera imbere mugabo ico n'igihugu c'Imana ko niyihindura imitima mbega abantu nk'abo mu bahanuzi bagifisa kandi batiriza kwibura ibi mu byabaye mu bahanuzi n'abajejwe imitima ico nabahanura nuko bokugurukira uwo mutima wo kurekurira abantu kuko buryo umuntu arekuriye wamugiriye nabi nawene niwaronka imfashanyo iruta mbere uwarekuriye ikigongwe burya gikiza ugitanze ubwa mbere kuko iyo umuntu afise inzigo canke akagatima ko kwihora ikomere muri kumacimburuka hanyuma rero mbere akavamo yanduramwo n'indwara zimwe zidakira amakanseri n'ibindi none rero
ndabahanura yuko bokugurukira iyo ntambwe yo kurekuranira mugavyo navyo ni ingabirano y'Imana. Umuntu ntabishaka ngo bisha bikunda ubwo nyene. Urashobora kuba ushaka kurekurirwa kugiriye nabi mugabo bikanka. Sivyo rero umuntu yihamahamira mugabo murashobora kugurukira iyo ngabirano kugira ngo arekurira abandi buke bigatera bikaza. Ivyo twashoboye gushikako sibike nk'akarorero ico bita la justice informelle. Justice informelle novuga ko ari nk'ijya ntahe yo kumugina. Murabona ijya ntahe kumugina burya irafasha ku bintu vyinshi, igafasha abantu batase gusubiza hamwe. Mwene ivyo rero twarabishimitse ko gose turarondera mbere nabo twita abaparajuriste. No kuvuga abanywanisha abandi babikoresheje ubuhinga bafise mugabo kandi bakoresheje n'uburyo bwabo bwo kunywanisha abantu. Iyo ni justice informelle hamwe rero nabo parajuriste. Hanyuma rero hakaba nico twita les comités locaux de gouvernance. No kuvuga abantu ku mitumba hajya ahantu navuga ara base abo bantu barondera gufatanya abategetsi n'abantu bato kugira ngo ibibazo abanyagihugu bafise bishobore gutorega umuti. Abo bategetsi nabo bategere ivyo ari byo bategere n'ingene byo vyifatana. Mbega none ko izo structure novuga mwashizeho ku mitumba zagiye zihasanga izindi zisanzwe zihari muvuza abaparajuriste mukavuga nayo kumugina hari abari basanzwe bahari muvuze abo autorité bumvikanisha hariho les élus locaux basanzwe bahari baraheza bagakorana gute n'abasanzwe bahari. Ukuntu bakorana twebwe turabaha inyigisho baronkegisho yuko hanyuma abo bantu kandi tukabagwiza cyane tukabaha umutima mushasha n'intumbero nshasha bokorerano ntibakore nk'abantu bacingero canke abantu birondera sico kimwe rero hariho les élus locaux basanzwe bahari mugabo twe tugwiza abo bandi bantu baterera kugira ngo batsimbatare ubutungane n'umwumvikano mu bantu.